Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye muri uno mugoroba, yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adahunze igihugu ashobora kwicwa cyangwa se agafatwa agafungwa kubera amakosa atagira izina amaze igihe akora kuva yashika ku butegetsi, ariko icyamukwegeye gusumba ibindi byose akaba ari intambara iriko irabera muri Kongo yagiyemo mu gihe biboneka neza ko atayishoboye, kandi biboneka neza ko ari intambara itararebaga Uburundi, ariko ubu ikaba yaragize ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, kugeza aho abasoda batari bakeya b'u Burundi bagwa muri Kongo, abandi bagatoroka bakajya kwifatanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho harimo iyo M23, harimo ndetse na Red Tabara, ndetse abandi bagahunga igihugu kubera umutekano muke, kuko bashorwaga ku rugamba kandi bazi neza ko badashobora gutsinda. Bamwe n'abandi bakaba barishwe, abandi bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bazira kwanga kujya kurwana na M23. Ibi bikaba byarakwegeye ingorane zikomeye cyane igihugu cy'u Burundi, kugeza naho ubu abarundi batari bakeya basaba ko M23 yoza ikabatabara kubera ibihe bigoye bariko baracamo, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko abajenerali nka bose bakomoka muri CNDD-FDD bamaze kunoza umugambi wo gutera kudeta Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bya vuba, ndetse amakuru adushikira akemeza ko mu kwezi kwa gatanu hatazagera Perezida Evariste Ndayishimiye akirongoye igihugu cy'u Burundi. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye, ni n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe ubutegetsi butabushaka ko mumenya, yose turayatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Hamenyekanye amakuru ahambaye cyane y'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye abo basangiye umugambwe ndetse n'abo basangiye urugamba muri CNDD-FDD bamaze kumukuraho amaboko. Hakaba hari n'amakuru yemeza ko abaherutse kuza mu gihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri batari barungiswe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo nyabuna bari barungiswe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ndetse bakaba bari barungiswe n'abajenerali bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD bifuza ko u Rwanda n'u Burundi byakongera bikagira umubano mwiza, ariko byose bigakorwa habanje kwigizwayo Perezida Evariste Ndayishimiye. Impamvu batanga mu kubanza kwigezayo Perezida Evariste Ndayishimiye zifite ishingiro, kandi abarundi batari bakeya barazishigikiye. Baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari we mu perezida wenyine warongoye igihugu cy'u Burundi ubahutse kuvuga amajambo ateye isoni ku gihugu cy'u Rwanda, kugeza naho yemanga ku murango izuba riva ko agiye gufasha interahamwe gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Ibi akaba yarabivugiye i Kinshasa aho yari imbere y'urwaruka rwa Kongo, akarumenyesha ko agiye gufasha urwaruka rw'u Rwanda kugira ngo rukureho ubutegetsi bwa Kigali burangajwe imbere na General Major Paul Kagame. Ibi akaba yarabishimangiye mu majambo menshi yagiye aravuga, ndetse akaba yarabishimangiye igihe yahamagaraga abahagarariye FDLR bakaza kubonana nawe, ndetse amakuru adushikira akavuga ko abahagarariye FDLR bari bamwemereye ko bagiye kujya bamwimbira inzahabu, amaze nawe akabafasha kugera ku butegetsi ku buryo bworoshe, aho bari gukora ibitero bimwe biturutse muri Kongo, ibindi biturutse mu kibira
ku ruhande rw'u Burundi. Ibi byose bikaba byari byapanzwe neza cyane, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko bamwe mu bihangange byo muri FDLR, ni ukuvuga abahagarariye FDLR, bari bafise umugambi ukomeye ndetse wari wawugeze kure, dore ko benshi muri bo bari bafise n'ibikorwa bibyara inyungu mu gihugu c'u Burundi bateranije na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bikaba bishimangira ubuterahamwe bwa Ndayishimiye, ndetse bikaba bishimangira ko Ndayishimiye kuva ashitse ku butegetsi yarahiye akarengwa, akavuga ko agomba kuba umubyeyi w'interahamwe, ndetse akavuga ko agiye kuzifasha gukora ibishoboka byose ngo akureho ubutegetsi bwa Kigali. Abajenerali bijunje n'ijambo ndetse bareberera umugambwe CNDD-FDD bakimara kubona amakosa ateye isoni Ndayishimiye ariko arakora, kongeraho yuko n'amafaranga ari guca muri Kongo atawe yigeze ahaho, bageze ishavu rikomeye cyane, bahita bategura umugambi muremure wo kumukura ku butegetsi, ndetse bakamukorera n'ibintu bibi cyane, dore ko amakuru adushikira yemeza ko adapfunzwe ashobora no kwicwa, dore ko abajenerali nka bose barakajwe n'uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye yitwaye ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'uko yitwaye mu ntambara ya Kongo. Ndetse icyunyuye ibyo byose ni uko Ndayishimiye abakengera kandi akaba abafata nk'ibijuju, ataretse n'abarundi muri rusange. Abakomeye harimo n'abajenerali muri CNDD-FDD bakabona ko igihe batahagarika Ndayishimiye, abarundi ubwabo bazamwihagarikira, kandi kumuhagarika azahita ajyana n'umugambwe wose CNDD-FDD, ibishobora guteza ingorane zikomeye cyane ibyo bihangange byiganjemo abajenerali, kubera amanyanga ndetse n'ibyaha by'agahomeramunwa nabo ubwabo bavugamwo, dore ko banigwijeho umutungo utari mukeya, bakabona ko igihe igihugu cyaba kigeze mu maboko y'abandi bantu batari CNDD-FDD, ibyabo byaba biheze, ndetse bakabona ko bashobora no gufatwa bagapfungwa. Ibi byose mu kubikumira bakaba bashaka kwigizayo Perezida Evariste Ndayishimiye, kugira ngo babone uburyo ki bubaka umugambwe, ndetse bongera kubaka ubushuti hagati y'Uburundi n'u Rwanda, kugira ngo abarundi bongere babizere, ndetse n'akarere kongere kizere CNDD-FDD. Ibi byose biri gutegurwa mu buryo buzwi kandi buhambaye cyane, dore ko amakuru adushikira yemeza ko uyu mugambi urimwo abajenerali bakomeye cyane, guhera kuri General Prime Niyongabo urongoye ingabo z'u Burundi igihe kirenze imyaka 10, hakiyongeraho umushiranganje wa mbere ubu biboneka neza ko yanumye, ariko akaba afise impamvu yanumye, ari we Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika. Hakiyongeraho Ildefonsi Habarurema urongoye iperereza ry'u Burundi, hakiyongeraho General Silas Ntigurirwa, ndetse n'abandi benshi, harimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, umaze igihe amerewe nabi kubera isumu yahawe n'umukuru w'igihugu afatikanije n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha. By'ukuri abatari bake barabona ko Uburundi ndetse na Ndayishimiye bugeze ahantu habi cyane. Benshi baremeza ko Ndayishimiye amaze guta igihugu mu manga, kandi benshi bakemeza ko Ndayishimiye aho agejeje igihugu aka kanya ari habi cyane, bikenewe yuko abarundi bijunja n'ijambo bagishayura, dore ko benshi bemeza ko Ndayishimiye kubera amakosa ndetse na byinshi biteye isoni yagiye akora, binagoye ko yatabara ndetse yakisubiraho, kuko biboneka neza ko amaze guta igihugu mu manga ikomeye cyane, ndetse bikaba biboneka neza ko igihugu kikenewe umugabo w'ijunja n'ijambo uzahuza abarundi, apana Perezida Evariste Ndayishimiye wifisemo akantu k'ubutera hamwe, ndetse wagiye ugaragaza kenshi ko yanga abo mu bwoko bw'abatutsi, yaba abarundi ndetse n'abari mu karere. Ibi byose bikaba byerekana ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cyane, kandi ko igihe kigeze kugira ngo abarundi ubwabo aribo batabara igihugu. Amakuru adushikira aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ubu ngubu acunzwe bikomeye cyane n'ibihangange, ndetse amakuru adushikira akemeza ko abazakora ako kazi ari barya nyine bamwegereye, barya bashinzwe umutekano we w'umunsi ku munsi,
aribo bashaka gukuraho Ndayishimiye bakabikora mu buryo bwiza ku buryo atakibazo na kimwe kizavuka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Andi makuru twatohoje aturuka mu iperereza ry'u Burundi cane cane mu iperereza ryegukira Perezida Evariste Ndayishimiye, nayo aremeza ko Ndayishimiye amaze igihe kitari kinini uwo mugambi awumenye, umugambi ufiswe n'ibihangange wo kumukura ku butegetsi. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akimara kumenya umugambi afitiwe n'abajenerali, ikintu cya mbere yakoze yabanje gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe uburyo ki yakumvikana n'igihugu cy'u Rwanda. Icya kabiri yakoze yabanje gukora ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yakumvikana na M23. Murazi ko mu minsi iheze imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, Ndayishimiye ubwiwe yavuze mu majambo ye ko M23 ari abanyekongo kandi ko bakwiye kuganira na leta yabo ya Kongo. Ubu ni ubwa mbere kuva iyi ntambara yatangura Ndayishimiye yavuze ko M23 ari abanyekongo. Ubundi yavugaga ko M23 atari abanyekongo kandi akaboneka nk'ushigikiye bikomeye umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Ibi byose byagiye byereka abatari bake ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo yongere asubize hamwe n'u Rwanda ndetse na M23, dore ko biboneka neza ko igihe M23 yaba imaze gufata igisagara ca Uvira byaba birangiye ku Burundi, kuko imbibi zayo zose zaba zugawe, haba hasigaye urubibi rw'u Burundi ndetse na Tanzania. Ariko ikibabaje nuko Tanzania urubibi rwayo n'u Burundi ahanini ari amashamba, nta n'ubucuruzi bwashoboka. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuga ko Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo azahure umubano w'u Rwanda. Bikanavugwa ko imipaka ihuza Burundi n'u Rwanda ishobora gufungurwa mu gihe gito cyane ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko byose akabikora kugira ngo agumye ahangane bikomeye n'aba bajenerali bifuza kumukura ku butegetsi twavuze aharuguru. Uretse abo bajenerali bifuza kumukura ku butegetsi, abarundi bo mu moko yose, abarundi yaba abakize yaba abakenye, bose barabona neza ko Ndayishimiye yishe igihugu ku rugero rukomeye cyane. Abo bose bakaba bajya imbere mu babukura ku butegetsi. Imyaka irarenze 3 atagitoro kiboneka mu gihugu cy'u Burundi. Mu ntango yabanje kubyagereza Bunyoni kari gutuma igitoro kitaboneka. Bunyoni akimara gufatwa agapfungwa na gike cyabonekaga nticyasubiye kuboneka. Ibi byareretse abarundi ko Bunyoni yarenganye ku rugero rukomeye cyane. Ibi ndetse byaramaramaje bikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndayishimiye yavuze ko igitoro agifashe mu minwe, ariko kuva yavuga ko agifashe mu minwe cyaciye kibura burundu. Bivugwa ko isosiyete izana igitoro mu Burundi Prestige ari umutambukanyi we Angeline Ndayubaha, ariko iyo sosiyete niyo ya mbere inyereza amafaranga mvamakungu, akaba ari nayo sosiyete ya mbere ikorerwamo amanyanga, kugeza naho igihugu ca Tanzania cyayishize kuri liste ntwari. Ibi byose bikerekana imikorere mibi ndetse bikerekana n'igiturire kiri muri iyo sosiyete y'umutambukanyi we. Urabona kuntu amafaranga y'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rutigeze rubaho. N'igihe u Burundi bwari bwarafatiwe ibihano, ntago ifaranga ry'igihugu ryegeze rita agaciro nk'uko byifashe uyu munsi. Ibi byose biraza byunyura ubuzima bubi, umutekano muke uri mu gihugu. Ibi byose bikaza bishimangira ko abarundi isinzi bagomba kujya inyuma y'ushaka gukuraho Ndayishimiye wese. Gusa amakuru dukora mu iperereza yemeza ko n'ubundi abarundi atacyizere na gike yabafisiye uwatembagaza ubutegetsi akomotse muri CNDD-FDD. Uretse ko benshi mu barundi bahamya ko kugira ngo abarundi bongere kubizera ari uko CNDD-FDD yagarukana barya bose bahunze, harimo na General Godefroid Niyombare ndetse na Mutama Hussein Rajabu. Ibi byose bikaba byatuma abarundi bongera kwizera CNDD-FDD, ndetse akaba n'amakuru avuga ko abajenerali bashaka gutabara igihugu bariko barakorana bya hafi na Niyombare ndetse na Hussein Rajabu. Mu minsi mike iri imbere abarundi bakaba bagiye kubona umwimbu ugiye kuva muri ibyo bikorwa biriko birakorwa
n'ibihangange muri CNDD-FDD bitinya ko Ndayishimiye yota igihugu mu manga burundu bikarangira batakaje uburongozi bw'igihugu ndetse bagatakaza n'ibyo baruhiye mu myaka myinshi bamaze, yaba iyo bamaze mu ishamba ndetse n'iyo bamaze batwara igihugu. Ni byinshi biriko biravugwa, tukibandanya gutohoza nituza kumenya bishasha turabibashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, aho dukurikirana byinshi bibera mu Burundi ndetse no mu karere, byose mukabikurikira hano bwa mbere, kuko tugerageza kuvugana n'amasoko atandukanye, yaba abakunzi bandayishimiye, yaba abanzi be ndetse n'iperereza, byose tukabihuriza hamwe amaze tukabibaha byose kugira ngo mumenye ibiriko birabera mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.